Twongeye kubaha ikaze banywanyi bacu abakunzi bacu mudukurikirana muri impande zine z'isi. Tubaha ikaze muri kino kiganiro, aho kino kiganiro kigiye kwibanda ku bibazo bijanye n'ibura ry'ibitoro ndetse n'ibirabana n'amakuru avugwa kuri kino kibazo c'ibitoro kuva aho intambara hagati ya Ukraine n'Uburusiya itanguriye. Kaze muri kino kiganiro cano kanya. Nkuko twari tubabwiye rero kino kiganiro tugiye kurabira hamwe ivy'ibura ry'ibitoro hirya no hino kw'isi, ndetse turabe n'ibihugu vy'Uburayi uko biriko birifata muri kino kibazo, ndetse n'ibihugu vya Afrika uko byifashe kuri kino kibazo c'ibura ry'ibitoro kw'isi. Tugiye kubaha ikaze tubasaba kugira sabone, kugira subscribe kubakoresha ururimi rw'icongereza. Kino kiganiro rero kigiye kwibanda ku bice bibiri, aho tubabwira ku bijanye n'igitoro muri Afrika ndetse no ku mugabane w'Uburayi. Nkuko mubizi rero ibitoro vyaragiye birabura cane cane muri East Africa, kuko muri Afrika ibitoro vyabuze cane gose muri East Africa, ariko muri West Africa ibihugu bimwe bimwe vyo vyagumye bifise ibitoro, ndetse nta kibazo na kimwe cigeze kihaboneka ku bijanye n'ibura ry'igitoro. Ariko muri East Africa ho mwarabibonye ko ibura ry'ibitoro ryabaye rikomeye cane gose, na cane cane nko muri Kenya ndetse no muri Tanzania ndetse no mu Burundi n'ubu bikaba bikiriho ibura ry'ibitoro. Ariko saho gusa no muri za Malawi na Mozambique ibura ry'ibitoro ndetse no muri Afrika du Sud ryarahabonetse, n'ubu rikihari bitaratorerwa inyishu 100%, aho ugenda ukarondera ibitoro ukabibura, ariko atari uko ibitoro vyabuze ku isi, ahubwo ari uko ibitoro bitagishika muri bino bihugu nkuko vyaba bishika. Bino bihugu rero vyose bisa n'ibiriko birabura ibitoro muri kino gihe ni ibihugu vyari bisanzwe bigura ibitoro mu Burusiya. Ibihugu vya East Africa ubundi vyavana ibitoro vyavyo mu gihugu c'Uburusiya. Igihugu c'Uburusiya rero kuva aho gitanguriye intambara na Ukraine kikaba carafata ibihano, kigafatirwa ibihano n'ibihugu vya Amerika ndetse n'ibihugu vy'Uburayi. Ibi vyatumye rero abari basanzwe bafise amahera yo kugura bino bitoro mu Burusiya bayatakaza, kuko amakonte yabo yarafashwe, kuko benshi amakonte yabo yaca muri systeme internationale yo kugura ibintu no kugurisha ibintu no guhanahana ibidandazwa. Iyi systeme rero nayo Uburusiya bukaba bwahise kugwamo. Bino bihugu rero nubwo vyari bisanzwe bifise amahera ku makonte yavyo yo kugura ibitoro mu Burusiya, ntivyari bigishobora kuyakoresha ngo bigure ibitoro mu Burusiya. Ikiyo nico cerekana ngo mbega ninde ya control isi, ninde atwara isi. Kuba ufise amahera ugomba kugura ikintu, umuntu umwe akakubwira ngo ntibishoboka ngo kubera nakatumvikana akazihuza, ngo aya mahera rero ntushobora kuyakoresha uze kugura ibintu kwa naka. Iki rero nico cerekana ubushobozi n'ubuhangange ngo bw'ibihugu byitwa ko ari byo bitwara isi, nayo akaba ari Amerika n'ibihugu vy'Uburayi. Ivyo rero nivyo vyatumye ibitoro bikena muri East Africa ndetse n'ahandi hose ibitoro vyakenye. Ibihugu bitari bisanzwe bifise mu bubiko bwavyo ibitoro vyinshi vyarabuze, ibitoro birakomera. Ubu niho ibitoro bisa nuko bitanguye, kuko baciye biga ukundi boronka ibitoro bivuye mu bihugu vy'Abarabu bamwe na bamwe, maze ibitoro bikaba bitanguye kuboneka gato gato, ariko atari cane. Ati none ku mugabane w'Uburayi hoho ko bavuze ko bahevye kugura ibitoro mu Burusiya, kandi nabo bakoresha vyinshi, hoho vyifashe gute? Nivyo ku mugabane w'Uburayi naho harabaye ibura ry'ibitoro, ariko ritagaragaye cane gose. Ibi vyase n'ivyabaye akanya gato ubwo barikanze gato baraduza ibitoro, maze ibihugu vy'Uburayi kuko bisanzwe bifise amahera menshi baba barategekanije mu gihe habaye ibyago nk'ibi, ibihugu vy'Uburayi vyaciye bitanga amahera ku masosiyete asanzwe adandaza ibitoro, vyongereza bikurira kw'ikori ku banyagihugu, maze abanyagihugu b'Uburayi babandanya bagura ibitoro ukuri kwamye, ndetse na gaze basanzwe bakoresha iva mu Burusiya babandanya kwigura ku biciro vyari bisanzwe bihari. Ariko mu misi ya mbere nabo vyarabanje kubura, na cane cane n'ingendo z'indege zarahagaritswe, ndetse izindi abandi n'ayandi makompanyi y'indege araduza ibiciro, kubera bari bamaze kugarirwa ikirere c'Uburusiya naco bakavuga ko bagomba kugira ingendo ndende mu kuzungura, kugira ngo rero bakoze izi ngendo ndende vyasaba ko bakoresha ibitoro vyinshi. Ibitoro navyo vyinshi bikaba vyasanzwe biva mu Burusiya, rero bikaba vyatumye naho ibintu bibanza kuduga. Ariko mu nyuma ivyo bihugu vy'Uburayi
biratora inyishu kino kibazo maze ibintu bisubira ku murongo nk'uko byari biri. Uti rero babigenjeje gute mbega bobo kugira ngo ibitoro bigume biboneka ndetse ibintu bigume ku murongo nk'uko byari bimeze? Ni muri kino kiganiro n'ubundi aho tubabwira amayeri y'ibihugu by'Uburayi muri rusangi byakoze kugira ngo ibitoro bibandanye biboneka iwabo, mu gihe ibihugu bya Afurika byo byabujijwe kugura ibitoro basa n'uko babibuze burundu. Ni kaze mu ivyo rero bita ngo behind the scene canke ibitaboneka bitagaragara. Mu ruhande rumwe rero Uburayi bwaramenyesheje ko bufatiye ibihano Uburusiya, ndetse Uburayi bumenyesha ko butazongera kugura ibitoro vyo mu Burusiya ndetse butazongera kugura na gaze. Ariko rero ukuri ukusiko kuri na gatoya, ibi kwabaye ndetse guhuma amaso, ariko kwabaye guhuma amaso abanyamerika ndetse bahuma amaso n'amakungu muri rusangi, aho Uburayi buvuga ko bwahevye kugura ibikomoka vyose mu Burusiya ariko akaba atariko bimeze. Tukaba rero twararose amakuru yo mwibanga, amakuru yexpojwe n'ikinyamakuru Telegrama gisanzwe gikorera mu Butaliyano, aho kino kinyamakuru cerekanye neza ko Uburayi butigeze buheba na gatoya kugura ibitoro mu Burusiya, ndetse ahubwo Uburayi bwongereje kugura ibitoro mu Burusiya. Ibi rero bikaba bivyo vyatumye n'ubundi ifaranga ry'Uburusiya ridafise agaciro na gatoya, aho Amerika yari yiteze ko ifaranga ry'Uburusiya ryitwa rubo rigiye gutakaza agaciro, ndetse Uburusiya bugatangura gukena bimwe bigaragara biboneka. Ariko ibi abanyamerika bari bihenze cyane rwose, kuko Uburusiya bwari bwarabyiteguriye cyane rwose, ndetse Uburusiya intambara ukaba bwayitanguye buzi ko ibihano vya mbere bizofatirwa byari ibihano bijanye n'ivy'ibitoro. Uburusiya rero ngo bukaba bwari bwaravuganye n'amasosiyete yarasanzwe afise amakontra yo kugura ivy'ibitoro mu Burusiya, maze amakontra nayo avugana n'abategetsi b'Uburayi, arababwira ko bazohindura systeme gusa maze bemeza amakungu ko batakigura ibitoro mu Burusiya, kuko babonye ko bataguze ibitoro mu Burusiya atayindi nzira, ata buryo na bumwe bushoboka ko Uburayi bushobora kubaho badakura ibitoro mu Burusiya ku kiguzi ico arico cose. Nubwo bogira gute bavuga ati nibura vyotwara imyaka irenga 50 kugira ngo Uburayi bureke gukoresha gaze iva mu Burusiya ndetse n'ibitoro biva mu Burusiya, ngo kuko amatangi yabo canke reservoir yabo canke ahingura ibitoro akabikuramo ibicanke biriya yo mu Burayi yose yubatswe gukoreshwa ibitoro by'Uburusiya. Rero ngo aya reservoir yabo ntushobora kuyashiramo ibitoro bivuye muri Saudi Arabia canke bivuye ahandi yavuye muri izindi nzira, ndetse ngo n'amatiyo bakoze yose avana ibitoro mu Burayi, ajana ibitoro mu Burayi, ajana gaze mu Burayi ava mu gihugu c'Uburusiya. Aya rero nayo kuyahindura ko byobatwara igihe kinini cyane rwose. Ibi rero Uburayi bukaba budashobora kuvyemera, ndetse ku kibazo cyose Uburayi bukaba butoshobora guhindura iyi systeme, kuko atari systeme bohindura mu ijoro rimwe ngo bikunde. Rero babwiye amakungu ko bahevye kugura ibitoro, babwira abanyafrika n'ibindi bihugu ko bitagomba kugura ibitoro mu Burusiya, ariko bobo babandanya bagura. Ico bakoze rero tugiye kubabwira neza ico bakoze ku matrake, ku konteneri asanzwe avana ibitoro mu Burusiya ajana ibitoro mu Burayi. Ubu bakuye ko ngo ivyo bita ama tracking system bakuye kuri radari, aho ngo biboneka ko ubona ngo tanki ariko arapakira ibitoro mu Burusiya ku kivuko nyene gikuru, aho barasanzwe bapakirira ukabagapakira, ariko ukaba utamenya iyo bigiye mu nyuma. Ngo buri munsi ubu ahubwo ngo vyariyongereye cyane rwose mu bihugu vya Nederlande, Ubwongereza, Ubufaransa ndetse n'abandi babandanya neza kugura ibitoro ukuri kwamye mu Burusiya. Maze aya masosiyete asanzwe atwara ibitoro ico yakuyeko ama tracking system, maze babitwara ibitoro nk'indi mizigo yose bitagaragaye ko ari ibitoro. Ngo biboneka gusa kino kinyamakuru cerekanye ko amakamyo menshi cyane rwose, amatangi menshi cyane rwose yapakira ibitoro, maze bigapakirwa mu bwato, maze bigahita bigenda atawumenya rero iyo biherera. Ibi rero akaba aribwo buryo Uburayi bwakomeje buguramo ibitoro, bubeshe rero isi n'amakungu ko bwahevye kugura ibitoro mu Burusiya ngo bugiye kubigabanya. Ibi rero bakaba bavuga abantu benshi ko bidashoboka,
muri kino kinyamakuru byarerekanye ko bidashobora ko Uburusiya Uburayi bushobora guheba kugura gaze mu Burusiya na cyane cyane muri kino gihe ca winter. Iki gihe ca winter rero gaze yoyo abantu bo mu bihugu by'Uburayi baba bayikoresha cyane gose, kandi iyi gaze nta handi hantu na hamwe yova, yaba Amerika yaba hehe, nta kindi gihugu na kimwe gishobora kubaha gaze bashobora gukoresha, yaba Ubujeremani hehe, abo bose bakoresha gaze y'Uburusiya. Abo rero bakaba barayongereje cyane gose kandi bakaba baremeye kuriha, ndetse n'igihe Uburusiya busabye ko buzoza burariha mu mahera yabwo y'amarugo, aya masosiyete yose asanzwe atora bino bidandazwa mu Uburusiya yaruguruye amakonte ya rugo, ubu asariha Uburusiya mu mafaranga y'amarugo, kuko Uburusiya aribwo ariyo mahera bwasanzwe bushaka. Banse gusa kuvyemeza ku mugaragaro ko bariko bagura bino bitoro muri aya mahera y'amarugo, kuko bibasaba kurinda kuvunjisha amahera. Ibi rero bikaba byanatumye ni inkuru ndende cyane gose, ibi byatumye n'idolari ry'abanyamerika rikoroka. Ubu muri kino gihe idolari ry'abanyamerika ryakorotse, ririko riratakaza uduce duto duto, na cyane cyane muri Amerika hoho ibintu bibandanya biduga. Ni nkaho rero Uburayi bariko bakina, Amerika nabo bariko bakina umukino, aho Uburayi biboneka ko butigeze buheba na gatoya kugura iyi gaze, ndetse ngo bureke kugura n'ibitoro biva mu Burusiya, mu gihe babwira abantu bavuga ngo babwira ibindi bihugu byo ku isi ngo bireke kugura gaze mu Burusiya, ngo bireke kugura ibitoro byo mu Burusiya, ariko bo bakaba baguma babandanya babigura babikoresha. Ndetse ukuri kwame ijoro n'umurango, ntabwo Uburusiya burahagarika n'umunsi n'umwe kurungika ibitoro mu Burayi canke gaze mu Burayi, kandi bakaba ubu basigaye babiriha mu mafaranga y'amarugo. Aricyo catumye amafaranga y'amarugo muri iyi minsi aduza agaciro, ndetse ibihugu byinshi cyane rwose bisanzwe byari bifise amarizavu canke amafaranga abitswe ntega bizoza, yarabitswe mu mafaranga y'amadolari, bitanguye kuyagabanya, aho bivuga ati Amerika iriko ikoresha nabi amafaranga yayo, kuko iyo bafatiye ibihano igihugu kanaka wari usanzwe ufitaniye imigenderanire yo kugura ibintu muri icyo gihugu kanaka, ayo mahera yawe yari mu makonte yo kugura ibintu muri icyo gihugu kanaka acata agaciro, ntusubiye kuyakoresha. Ibi rero ngo bikaba byatumye nk'ibihugu nk'Ubuhindi, ndetse ibihugu nk'Ubuhindi na Pakistan, ndetse n'ibihugu by'Abarabu byagabanije mu bubiko bwabyo amahera y'amadigitali bari basanzwe babitse y'abanyamerika, bavuga ko Amerika atari igihugu cyo kwizerwa umwanya n'umwanya, amafaranga ashobora kugupfana ubusa, kuko abari basanzwe bafise amakontra nk'Abanyafrika bari basanzwe bafise amakontra yo kugura ibitoro mu Burusiya. Igihe Amerika ihagarikiye iyi systeme, ikuriye Uburusiya muri iyi systeme, bako amahera yabo yaca bipfa gusa, ataco bari bagisubira kuyakoresha hagati y'Uburusiya n'ibihugu nyene n'amakontra yabo. Kugira rero ubu ibihugu vya Afrika bisubire kugura ibitoro mu Burusiya, nuko bigomba kugira andi makontra, bikiga n'ubundi buryo bushasha bwo kuriha amafaranga Uburusiya, kuko Uburusiya ntibushobora kubaha ibitoro vya gusa. Ni bire kubiri biraba Abanyaburayi bariko barahenda isi yose ngo nimugure ibitoro, ngo nimugure gaze iva mu Burusiya, ariko bobo birirwa bayigura ijoro n'umurango, kuko amahinguro yabo yose akoresha ibitoro bivuye mu Burayi, akoresha za gaze zivuye mu Burayi. Ibi rero bivuga ko n'ibyo by'ibigwanisho bahingura n'ibindi byose n'ibindi bikoresho byose bahingura hamwe, gaze y'Uburusiya yohagarara, ndetse n'ibitoro by'Uburusiya byohagarara, Uburayi ibikoresho byabo byose byoca bihagarara mu gihe c'amezi 6. Nibura bafise mu bubiko ibyo bakoresha amezi 6, ariko amezi 6 aheze boca bahagarika. Twababwiye ko amafasiliti yabo asanzwe ahingura ibitoro yose yubatswe ku guhingura ibitoro by'Uburusiya, kuko ibice 35% by'ibitoro byose barayikoresha byari bisanzwe biva mu Burusiya. Ibi rero byatumye amatanki n'ibindi byose byubatswe kujyamo ibitoro by'Uburusiya. Ibitoro nubwo bivugwa ko ari bimwe ku isi, ariko ntabwo ibitoro byo mu Burusiya n'ibitoro byo muri Saudi Arabia canke mu bihugu by'Abarabu byose ari cyo kimwe. Ntushobora rero kubivanga muri tanki imwe, ibi ntibibaho na gatoya. Bize siyanse barabizi, ibi ntibivangwa. Nukuvuga ko
ibitoro biba biva muri Saudi Arabia biba byaragenewe amafasiti yabyo bijamo, ese biva mu Burusiya bikaba byaragenewe aho bija. Ni rero Uburayi rero bwari bwarubatse bwisunze ko bwakira ibitoro biva mu Burusiya ndetse n'amagazi ava mu Burusiya. Ibi rero bikaba bituma ko aya masosiyete asanzwe anatunze cyane rwose adashobora kwemera ko amaleta yafatiye ibihano, kuko ubutunzi bw'Uburayi bwohita busenyuka muri rusange. Ibi rero ukibuza icyo aricyo cyose bakaba babirwanira, bakaba badashobora kwemera ko biba. Aricyo bituma rero tuvuga ngo babwira abantu kunywa amazi ariko bo bakanywa inzoga. Mu gihe bavuga ngo inzoga ni mbi, bavuga ngo inzoga ni mbi ntimuyinywe, ariko ngo twebwe natwe ntitugiye kuyinywa ariko bo bakayinywa. Ibi rero nibyo bariko barakora abanyaburayi babananije bagura ibitoro kuri Ukraine. Ngira rero urumvise impamvu ibitoro bitabuze mu bihugu by'Uburayi, bobo bagumye begurira ibitoro kuri Ukraine, maze abanyafrika abahise tugwa mu mporero, kuko nkuko byaba bivugwa mu Kirundi ngo aho imfizi zibiri zirwaniye ibyatsi byo bihabonera ibara. Nuko rero biriko biraba Uburayi bwigumiye bwigura ibitoro kuri Ukraine mu Burusiya, maze Amerika nayo kuko itari isanzwe n'ubundi ikora ibitoro mu Burusiya, igira ibitoro byayo, igira isanzwe ifise ibitoro byayo isanzwe ikura mu bihugu nka za Libya n'ahandi no za Iraq. Ubwo naco n'ubundi nabo babuze, ariko ibiciro by'ibintu byaraduze kubera ibyo ibikore ibintu bimwe bimwe nabo nyene bari basanzwe bakura mu Burusiya. Nuko rero byifashe muri rusange, ngira mwumvise ko ubwenge bw'abazungu kuva na kera ko abazungu bamwe bashaka kugira abanyafrika ibikoresho byabo, ukubabwira ati ntimubikore ariko bo bakabikora. Nuko rero niyo mikino ikibandanya, abazungu ibi babigize babizi ko badashobora kwafundinga kureka kugura ibitoro mu Burusiya. Rero babesha amakungu n'isi ngo ntibariko barabigura, ariko bariko babigura neza kuri Ukraine, kandi ubu babiriha mu mafaranga Rusiya y'amarubo. Baruguye amakonti y'amarubo mu ibanga, banse gusa kubigira ku mugaragaro kugira ngo isi ntibone ko Uburusiya barusha imbaraga bategetse bakemera gukora ibyo babwiye. Mwakoze rero dukurikiranye muri kino kiganiro, muri icyo kintu kivuze muri komantere, kandi mugire sabone, mugire subscribe kuri channel yacu, mushobore kudutera intege, mushobore kubana natwe no mu biganiro bikurikira. Mwakoze, Imana ibahe umugisha, mugire aho muba mubaho naho cyane.